umva mani Fernando burya nta bwenga afise. Fernando nta bwenga. Why? Ufise indirimbo ifise 6 millions de views. Uri umuririmbyi akunzwe muri ico gihe mu gihugu. Kabisa. Ukishurana na Nelly Nat. Agaciro umuntu ni wakihereza. Kabisa. Kandi ni wakiyambura. Umuntu nka Nelly Nat akwiye kwishurana na basimbizi. Akwiye kwishurana na bademana. Kwishurana na bande Nelly Nat. Nta muririmbyi azi neza ko akora indirimbo akariha 3 millions ya video akariha 200,000 300,000 ya audio man agakora indirimbo igahitinga mu Burundi mu Rwanda no mu bro kabisa yo kwishurana na Nelly Nat cimbona directement yuko ujya muhunga atabwengagira ivyo navyo bamwagiriza byo kurogana meranine ari mu bitarararevye Fernando bro Fernando ndabisubiyemo arakwiye kwitampuriza kicara hamwe akamenya icyaha akamenya icyo akwiye gukora kabisa nimba atabagenzi afise bafise ubwonko buhagije azorondera abantu mani turafise aba mega mind Fernando nta gakina arimwo kuko navya mbere mwari muzi ngo nagakino mwari muzi ngo nagakino akadike kabisa mwari muzi nagakino ngo nibavanye na Melanie ujya Fernando nta bwonko afise bwo gutegura showbiz jewe nk'umuntu akunda umuziki wundi kandi awukurikiranira hafi Ikibazo sindagata ko bajya ba invite. Ndagita kuri bajya ba host. Ikibazo ni bajya ba invitereye. Oya. None wowe uja kuri radio gutu gifise umuziki umwe. Okay, kubera iki wewe wohabukira amafaranga akuzaniye yuko basaje gukorera kwiyo. Oya bari mu ivyunguka. Okay, ege ni ivyunguka muga ntuharanira agatika kiyo kaje. Ho urashobora kuzana umuntu ukamufakira kuri kaje. Ko maze kuvyumva defwa. Akano kwanza bafatse muri hit connection bafatse ndeko abafatse umuntu twa ko barimvyi bari bambaye nabi bajya baririmbyi nta numwe yo basumwe na bido ndo kwambara neza n'abanya mafoto bro bifese umuntu yari yambaye kandi umuntu umenye ndiko ndapunda bifese ariko bifese umuntu yari yambaye bro la muta yambaye nabi mutwa ndiwana kazana nkazi ya creation diwana zana ngo abademo bijya na Rayvan byaramwangiye kuri ya show yiwe bijya yazana kwa DJ fan niwe yazango agatebe meme no kuri zone bijya ijya creation yakoze ngo azanya kamate Hello everybody, it's your boy Podimi Mr. Brock, the first king from Intozo Partyland. Metre Polivara yesi nkuko bisanzwe abakunzi ba Kamo TV kwanza turabaramukije aho muri hose mwaba uri mu Burundi cyangwa uri hanze y'igihugu ushobora kuri mu gatondo tukubwiye ati mwaramutse mwiriwe ku mugoroba aho muherereye hose antuka. Yes no musti twatwagarukaniye umuntu wanyu umuntu musanzwe mukunda cyane hano muri industry ya 2 nawe so bundi ni Mr. Koreshumwana aka Ambassadeur w'ubunure. Inspector w'ubunure. Inspector w'ubunure kabisa. Kwese umwanya turamukiza abakunzi ba Kamo TV. Aba n'abajama hano muhira kandi turikundaniye tubanye neza ve. Hari je barankunda kwe narabibonye ko bankunda. Anashigikira kabisa. Baragukunda sana koresha umwanya wo kuma waberewe mino misi. Yebanga urakoresha niri. Bon. Kubera baje kuhindura buri munsi. Uvuze umuntu aberewe ubushatse gusigura. Umuntu yambaye impuzu zimeshe cyangwa impuzu wewe ukunda kala wewe ukunda. Okay, ndashira mu gaciro ka amafaranga zimbona ziba zihagaze ko amasanete meza ku masaha ku masenti ko deje yo sansi wari wambaye ubuhero. James sa zitandukanye. Ariko bintu bisanzwe man ibintu bisanzwe kubegwa umuntu wa mbere ababerewe n'umuntu yaba yambaye nk'umushinga ntahe burya aba bantu bambara ibishweka bijya bintu ba wambaye ngo urumwambazi n'iki kujya so kubera mu mico officiel mu bisanzwe umuntu yambaye yaberewe neza umuntu yambaye agashati kagoroye aga costume ga karvati bien yambaye impuzu zigoroye nayizi impuzu yambaye neza mu bisanzwe ni za mpuzu yovuga ati je nuko ndumumesha nuko ndumumesha none je atakibazo nifite kandi yaba ngendera icondi ko je ndumupapa kabisa yaba ngendera icondi simba nambara ntuze mu bisanzwe abantu baba papa barangwa n'amashati iti kuyambara muhira
n'umudugo tumuhira none kubera ko utayamba kandi umupapa rero mpitamo yanje je swing yanje nta mashati ngira swing ya we ni koti mpambono kandi abizi yuko manager yambaye ikoti ndabego sana cyane gose abatarakubona bahende abatarambona oya uyambaye bazorabe kuri page yanje ariko nambaye costume man namberewe sana vraiment okay hari agafoto shaka sabye koresha umwanya yap tugukumbuye sana kabisa nje nda zana rero ivyungu kumaze mu imisi kwanza ivyungu maze mu bisi ndabizana koma urigiye umwana wanje wewe umugore wanje nerega singombwa none umuntu asaba ivyungu kandi umuntu ari mu muryango wanje swati mama wanje swati umugore wanje canke abana banje bisigura rero ko atandi fana ugurira umugenzi shande kugura ariko ntubimbira muri iyo sense urambwira kunyote ugataka mbati bro no kwindanyote ndinda gutakamba udatakanje bana bica vyononeka kabisa yes koresha umwanya nikoresha umwanya tutabonye mu giteramo cha La Boss concert igiteramo cyari gikomeye cyane ndetse cyakuranije abantu benshi aba influencer niyo bari aba journaliste benshi abantu bari bakitabiriye ku bwinshi ndetse n'aba star benshi bari batumiwe benshi nta numwe atazwi bose bafite ama hit song uko uwo munsi koresha umwanya ntigeze tumubona wayikoresha umwanya tutamubona cyambere cyo na invitation yawe igeze isohoka kandi abandi nkawe barazarasohotse okay cyambere cyo ndabisubiye mu gese ndumenyesha makuru urumu bisigura ko iyo ngenda naranje nabangiye kurondera makuru torokanya makuru bigenze uko nuko ariko nubwo ntogenda shaka kuyatororokanya ndi muhira kandi akagenda neza ikindi naco jewe igiteramo naracamamaje yaragipostinze amakava bajya basani bose narabapostinze nabikoze bien ava ariko bigira bibe nari bize n'ibindi bintu by'akazi kanje rero kuja mu giteramo kuva iwanje no kuri source denier ni dépense n'amafaranga menshi cyane taxi yo kuva iwanje no kuri source denier nta moto office oya nta moto ija muri hariya kuri source denier moto yanje niyo jaye aziya zirajayo men ego ijayo none ntijya mu gitoro ija mu gitoro wari kwiga inyungu yanje iri hehe yo kuja muri rya giteramo nguzi gitoro kubera nje mu giteramo hariya nawe uja ama dépense yo kuriha amantuze ibinyobwa umugore wanje arantelefone nk'Imana shu ndi mu kiganiro kwa Bobo ego urumva man ntamwitavye cyatangura kwikeka ngo ari mu kamenge rero ko naramuraganye ko ata mpamvu nimwe izotuma ntitaba telefone yiwe ivyo nicyo namusezera navyo vyiza rero man kuja mu kiramo ca Natasha jewe simbona inyungu yanje ya grave yari ihari oya atari kunsesaguza gusa ko si gikorwa canje rega ni gikorwa akabazo cangira ndaza abantu benshi kuba postingira bazanye ivyunguka sibanga biraza abizi barabizi none aya nivyo dupostinga kandi kwa ivyunguka kugira umushire kajya amakofa bisigura rero nawe ko washizemo support je support yanje narayikoze rero support yanje kuyikora nkucunkondana ngo nibi oya jewe kandi abigusubiriyemo umune wacu kabisa kutonda mu giteramo bro hadi ukazobona umuntu itavye urubanza rwawe ntuzobone irya cupa umuhaye ngo nizindi umuhaye nguramukoreye umuti oya man hadi umuntu kugira yitegure kuza mu rubanza rwawe man aba yisofye amafaranga atari makepe abana vyitegura aba yisofye kabisa bikwiye ko nko gutaha ibintu by'ibitera mu gutaha bari kibazo kabisa urumva hadi ndani ibinyobwa kubera igitanguro gushika gihere uriko urisororera bro abara amafaranga menshi cyane rero niyo mpamvu ivyo nabikwishona cagiye kwa Simbizi narakubwiye ati sinagiye kubera wewe wanka kuriha nipanze man iki gihe man ibihe tugezemo ni bibi cyane rero uzavomesha zwa mutipanze simisi yose none ahakona haje aha turi none si hafi yo muhiri wawe oya ntabwo ari hafi yo muhiri wanje imoto ni bitatu gatunguru kamenge imoto ni bitatu ari turi misimira aka kantu ndiko ndanwa kaguzwa ngahe 2000 baye 1000 urumva naha gusa kuza kwicara gusa kuyagira n'aba bantu ibigiye muri 1000 kabisa ibaze rero
mwene wacu ivyo bintu ni ibintu vyo kwitondera burya muze mubaye je ndakunda umuntu cyane yakubonye mu byo bakaguha agaciro kabisa urashobora kuja mu bintu vy'umuntu ukabura n'intebe yo kwicara ko man ukamengo ntiwanaje nivyo rero wanse uko bibi je ndakunda umuntu nyene aguhereza agaciro bien sûr akavuga ati nakayaje kanasinyara abaserva ati ewa nakagashika intebe yiwe urumva agashika direct icaya apana akaza ibintu ngo twa intebe zaheze urumva ngo nawe si hari ngo ari busy ngo umutwe yaparanganye uvyagenze uko nuko ya kabisa umuramuha agaciro mane je nteguye ibintu vyanje jewe table yawe je ndagutumyeko ndakubaza tuzoza muri bangahe intebe zawe n'imeza ziba ziraha kabisa kinyobwa kimwe kiba kiraho ushika winwera ibindi wigurira ikiwanje ba wakironse urumva wanashimaje yagiye amakado ikindi biki babajama banje ati maze twarantre kabisa rero ikico cingenzi ku gitaramo ca Natasha icingenzi ikitaramo cagenze gute igitaramo carabuza abantu ya sindavyibaza icyo gitaramo burya nta bantu bari bahari fe mu rusako uwo bufise mwene vyagenze vy'igitaramo mu bisanzwe iyo gitaramo promotion yari ikwiye organisation yari ipanze neza ariko bajya abantu sabo gushira agati mu ginyo sabo kwiratira rya public cyo kwiratira ngo yari plein mu bisanzwe ibintu byose abigirwa na plein biruzura bitegezwa tuza kuzuza witeguye ugahamagara Double J ugahamagara Lulu ugahamagara Bifes ugahamagara Fabiro ugahamagara Kiriko ugahamagara D1 kabisa nawe we Natasha nyene mutama abantu indwi 7 personnes yari nka Dunda na Buja FM yego kabisa kana amafaranga yaramwe kwinjira oya Dunda yaranga Dunda ari 5K 5,000 hajya ari 10,000 Dunda naho hari abaririmbyi nka 40 none umva mahera atari sasa Dunda igituma yaronse abantu wumva n'umupeta dandazi karanga yaragiye oya Dunda impamvu yaronse abantu first ariyo plus zibera mu biteramo kabisa urabona ibibanza Dunda abereye mu Kamenge SOS uri mu Kinama uri mu Kamenge uri mu Cibitse uri mu Ngagara uri mu Mucarama uri ku Musaga urumva gihosha gikungu urumva korokeramwo urumva ni hariho miliye ego ariko hariya kuri source dinire bro uriye bis iguta movie urukira mu ruvumero ukacukwega ubaje taxi ikubwira nta motiriyo nta kinga ririyo nta bajaji iriyo uteza guhatera ikirenge cyangwa ugafata taxi yatobwa yuko mu vyatumye mu bisanzwe ijya plus niyo biteguye tu iri mu vyatumye abantu baba bakenyi cyane bon nico cyo bakirimo plus nk'abategura ibitera kuko je ndavye uvuye mu Kamenge ugiye kuri source dinire uriye bis ntiwagiye na taxi uriye bis hari amafaranga uteza kwisopa ni gushikana direct urumva ariko kuri SOS uriye bis initiative yego kabisa udugiramo kuduga ni nko kwinjira mu rugo urumva rero ico cari kiri mu bintu vyatumye abantu kwanza okay ikindi naco ijya show burya mu bisanzwe Natasha abantu mu mitwe yabo abarundi bazi ko ari umukire kabisa bazi ko ari umuboss bazi ko ari umuntu ari muri business ijya Natasha ari muri business kabisa ijya show yateguye mu kurondera amafaranga ko bajya baririmbyi yarabarisha yaranabahamagaye barasangira bro ava yuko igiteramo kiba burya ni bien ni trending mukubaka trending urumva ariko nabo ni bajya baririmbyi Natasha kwandikiye message muta mudiringa nka DJ Pora kubwiye ati dukora akazi uzi ko ari vyunguka nashaka kugusomesha ngo unaona burya satbini washobora kugusomesha tunaona ukabitahura ko nakanyamuza ariko Natasha mu mutwe w'umuntu ari we wese abona ko ari umuboss ariko abantu bari bakwiye gutahura yuko umuntu kugira akora ikintu arakwiye kuhereza agaciro icyo kintu ntahereze umwanya ibyo afise bimurimo ko bijya afise bifise ibindi bikora arafise akandi kazi ko urabona nka D1 nakuze kugaragara mu bitera oya ibaze cyane
je diwa namuhamagaye hari igiteramo nategura kuri niwe va bambwira ngo 3 million kubera D1 ndamuzane dukorane 3 million Natasha we yamusavye ngahe kabisa dufate nka 5 oya muga kubera abajya barafise ukuntu kwabo babikora oya usanga mbere atana amafaranga y'ikirenga oya reka Natasha nacho yotegura mana tapanze bije yacu aragipanga none nko muri dunda abavuga ngo babaha 100 none nka bidon ndo muhanga inde bidon nka dunda wateguye dunda muje bidon ndo muhanga no kwa Natasha bwo yararima Natasha ni yararima oya nta ni yari n'umuntu bamubwiye ati nawe utayimba araza rero nakigubiye yuko reisite ntabwo cabaye reisite kiya giteramo kuko igiteramo cabaye reisite n'inyuma y'igiteramo amajambo agenda aravuga nka kujya kwa dunda birangiye naka byagenze kuva content nta online nimwe yaronse content hari TV nurabona yaronse views z'umurengera kubera ijya show bisigura yuko reisite ni yabaye cya giteramo mu isanzwe zero bivanye n'ukuntu yagiteguye nkakoresha umwanya yagiteguye neza ahubwo nta kintu ubona yoba yarihenze ko hanini nukuri ibintu byose ingene yabiteguye mu bwonko bwiwe n'ubwonko bwabo bakorana ni bien ariko ikintu ca place kiya kintu yaracihenze ko cyane nta gitaramo je ndabona kucabaye amajari kuri suze nengo cabaye rese oya kiya ni cabasirimu gose ni cabasirimu ibaze utwaye gitaramo nyabugete yego frère haza abanyamu nyabugete ni kanyosha abanyakanyosha n'abanyaruziba kabisa abo nabo ni baba petit ntabishasha urumva mu bisanzwe hari ama place yo kurira ngo ibiteramo niyo mpamvu efi kuva kera yamitwika yego urumva ukorokeramo urumva ni kuri central yani ati de dimanche ya bien ego iyo je nabonye yuko ari kosa ryabaye mu giteramo cya Natasha ikindi naco Natasha harabuzemo satbi muri kiya giteramo satbi ya satbi barazimvye umba satbi nubwo azimvye ari gufuma kura abaririmbyi babiri bro satbi urabona ndundara buja FM ni yabaye kandi bari bamwitetse sivyo yarafite indirimbo iri hit kabisa bisigura ko abarundi irya zina rya Satbi mu giteramo cya Natasha kugira impact kabisa hagiye yari gufuma kuramo abaririmbyi babiri urumva Bifest fest nta bishasha abantu bari biteze kuko ivyo yabakoreye kuri dunda ivyari bwabave mu mutwe kiri kuna double je bakoze kuri dunda abarundi bari bakivyibuka kabisa haje umuntu principal bari biteze ko bishasha yari D1 none nkajya we iyo bakubwira ukuremwa abaririmbyi babiri bari gukuramo abantu haje nkuremo abaririmbyi babiri bari gukuramo double J na Bifest cyangwa na Fabiro oya na Bifest Fabirove c'est bien sa Bifest baramukunda kumukunda ni kimwe nikihe gishasha rega kugukunda wewe umuntu nimba gukunda ni kimwe sivyo none wewe umuntu agukunda ntiyama uraza kumuraba mukayaga ariko emotion ziratandukanye emotion umuntu umaze iminsi mutabonana muhuye muyaga nkuko mwama mbona na buri munsi kandi agukunda ari umugenzi wawe urumva hajya jewe nari gukuramo Bifest na Double J toka tukiri nyene ngaho kubijanye na organisation ijya concert yabaye ya la boss kubona yarateguye igiteramo ntashigemo umukobwa n'umwe wewe wavyakiriye gute ntibiri mu byatumye navyo igiteramo kititabirwa nta mukobwa n'umwe muri no industry muri iki gihe ariko arakora neza yari mone ya Frera inyuma gatoya ariko nawene yacecetse yatekereje sivyo ya uzi n'ubona hari bishasha kamisuni urabona kamisuni indirimbo na ole wasi aherutse gusohora yaraferinze sivyo ari mu bintu by'amapaje none wewe uzane mu gikorwa umuntu ari mu marira ari mu kiriyo wewe umuzane ngo aryohera abantu ari kararira ko bamwivye urubuga bigera birengera bose odeza hari abantu benshi ko sinzo umu artiste yagiye guperforminga yabuze umuntu yego byarabaye yarapostinze ko yabuze umuntu oya ahubwo mu Nigeria sindavye aho yari mu Nigeria chaka wihoreye yari mu Nigeria chaka
ya vya abo bararenze kabisa vyararenze rero je ico ndibaza cyo gusigura bacumvise nacumvise aha tugiye kuri performance y'abaririmbyi ku bro w'abaririmbyi ko abaririmbyi bari bambaye nabi bajya baririmbyi nta numwe yo basumwe na bidondo kwambara neza n'abanya mafoto bro bifesi ibintu yari yambaye kandi umuntu wese umenye ndiko ndaponda bifesi ariko bifesi ibintu yari yambaye bro la muta yambaye nabi mutwa diwana kazana nkazi ya creation diwana zana ngo abademo bijya na Reva ni byaramwangiye kuri ya show yiwe bijya yazana kwa DJ Fan ni yazango agatebe meme no kuri zone bijya ijya creation yakoze ngo azanya kamate ni byabaye na ko de danse zikaziya bijya ni ibintu byakongo dideskera mu Kamenge mu centre je bijya ni ibintu bya kera abarundi babakeneye umuziki urabona ndakwibira kabanga show umurundi cabakeneye urabona umurundi araza kukuraba atagufana afana uwundi wowe rero azicucu mukorera ucumuha volume yose urumva amayeko aramumena ugutwi ku buryo asanga ariko aradumva hajya directement ni wendirimbo ari hit niyo hanze niyo sorti kabisa ubuke Diamond kuri muziki Kanyaga niyo yari hit hajya mu Kamenge kuri ETS yinjire kuri Kanyaga hagati Kanyaga no mu gusohoka Kanyaga hajya rero ubahereza umuziki ibaze diwa ninje kuri stage nisitaki tatizo na mapenzi man direct ariko utabe kuzana utuntu umuntu nawe acabanza akatura eske ni ninde ariko aje gutera afina ataba numva ni ninde aterame uza kumushiramwe umuziki bica bigusaba ingufu zo kumutegura kandi kumuvutura umuziki ko hari igihe umuvutura ya hit yawe yari yemereye ko bica bimufata kandi kugira amanze akure ku kuboko mbega ajya ama creation y'uburofa abaririmbyi twovuga kandi uburofa abaririmbyi ko barakora muri no minsi umva hari ama creation hari creation muri byo akwiye gukora ukabona neza yuko irengeye kabisa yateguye ibaze nk'ubu uje kuri stage bateze umugozi ufashe uri kuwene nako ari nk'ibintu bifite biriko birakumurira ajiwazi uri kurakaka ukacukoroka kuri stage direct n'amateka n'umunyamahanga arabiposta ati iyi entre yo muri rimvyi rarembe kabisa none uza nimbabura kuri stage uza nibiyiko kuri stage amasafuriya bro izo si creation bro sabi yarigeze kubikora kuri inde handi hatwagwa haraburo habere bitera mu Buyenzi beach ndarinde Bro yari no love tour bro yaje ku bwato yaje mu bwato ava mu bwato stage direct kabisa umve amani hariyo creation umuntu akora urumva bijya n'ivyo abakomedien ari umukomedien uvuze ati ngomba kumanza kubatwenza sawa urumva bijya nkaje nafamba tubikoze biratahutse urumva muri abasati sasa akoresha umwanya ajya ama creation tuvuga y'ubujinga babazana ku stage public iringa iri kirabara nta kintu byo byica ku muririmbyi bijya umufana abona acabona ubwonko bwo muririmbyi aho bugarukira umuririmbyi akwiye urumva umuririmbyi akwiye kwereka umufana yuko ubwonko bwiwe burenze cyane gusumba kabisa umufana umweretse ubwonko bwawe aho bugarukira ukamwereka ibyo ukoze ko nawe yobikora yo navyiyumviye mani kugira umuntu yemera ati aya mu fan kabisa aya mani ndumufana wawe kuba umaze kumwemeza kandi kumwemeza ibikorwa gusa no mu mutwe araharaba akavuga ati uyu muntu burya n'incabwe urumva yego rero hari ama creation hamwe hari ibintu bimwe abantu bakwiye kwiga nka stage burya n'ikintu gikomeye cyane kabisa stage iri ko public uri mu bantu mwene wacu andika amateka abarinzi bacu rero bamwe barabura ivyo bakora kaca banka kuva kuri stage rero urazi koko abaja kuri stage bakibagira indirimbo bakibagira yego oyo wagitera aho vyamubaye inde ujya mujamo y'igitego haja kuri stage akabura ibintu hayagira aba w'igitega ninde muri ivyo gitega taboje akabura ivyo ari nategura tubifata nko tudategura kujya gutegura sinumva ko ushobora kuja kuri nuza nyindimbi kagucika ni kwa kundi nyene bamuhamaga yavuye muri Dundara Buja FM naramenyera gukora ibiteramo by'urutavanavana ahubwo yaravuye muri Miss Gitega Miss Ngoma yari yarushe jo man
hari impuhemu zidakatika hari abantu b'ama stage bro burya se abarimvyi bose bakwiye gukora stage uramaze kubona show ya Zuchu ngo yaciye biraciye uramaze kubona show ya yande ngo umva hari abaririmbyi ubona neza yuko ibintu by'amasho atari vyabo kabisa hari umuntu murimvyi atagaragaza cyane ariko kuri stage ukamenya yuko nakakiriko kakita karazi gukina na stage niko kana muzamuye urya muri ni kajya kakiriko urumva burya kwita umuririmbyi nibica bisigura yuko uri umumesha wa stage niyo bavuze ngo best performance bakagira na award ya best performance bivuga ko watwaye best performance abasigaye bose urumva yabasumbije hari byo batazi kabisa. Yes, koresha umwanya tuva kw'ivyo twigira ku bindi bigiye bitandukanye biri turavugwa hano muno muziki wacu ayo arabiri ko biracika kwa Fernando Nelly Nat DJ Fernando mwamwise kwa Nelly Nat mwamwise Fernando niryo giyagiye ni Fernando n'ubu abantu bakaza bamamagara ngo wegire nojoyega kwe Jati bro kuranyicira brand koresha umwe niyo brand yanje ivyo yego ibyo ndariza ariko na presence koresha umwanya ivyo vya Ferdinand Nenati yari muhaye iryo zina kabisa urumva warubaje ngikiri sasa bisa n'ivyacitse amazi ibintu Nelly Nat arakwega abafana bamenyane bagakwega ngo yabarogeye umuntu ivyo nkakoresha umwanya we kumbure barashobora kuba bimaze kugushikira umuhungu wawe ari mu yabira umuhungu wanjye umuhungu wanjye ni Kanyamuje umva mani Fernando burya nta bwenge afise Fernando nta bwenge wayi ufise indirimbo ifise 6 millions de views uri umuririmbyi akunzwe muri ico gihe mu gihugu kabisa ukishurana na Nelly Nat jewe ntawe nigeze kuvuga atigeze anyishura bro umuntu agacira umuntu ni wakihereza kabisa kandi ni wakiyambura umuntu nka Nelly Nat akwiye kwishurana na basimbizi akwiye kwishurana na bademana kwishurana na bande Nelly Nat nta muririmbyi azi neza ko akora indirimbo akariha 3 millions ya video akariha 200 millions 300 millions ya audio man agakora indirimbo igahitinga mu Burundi mu Rwanda no mu bro kabisa yo kwishurana na Nelly Nat mbona directement yuko ujya muhungu atabwenga agira ivyo navyo bamwagiriza vyo kurogana Meranine ari mu bitaro ararevye oya kuba mu bitaro uzoje kuri wakarede uraba abantu bagwariye ingene bangana kandi guca urubanza nimba abafana aribo baci urubanza ngo niwe yamuroze man Satani Tonga jengira niyo reality bikwi kabisa kuko Fernando ujya Fernando nta borozi agira yaba afite uborozi niyo kwishurana na n'uyo Nelly Nat nta muroge none Nelly Nat nyama yamwagize ngo ntazosura mariage ngo baramukwereye baramugize ngo ntazogira mariage nyama yakweka ataramuroga we ngo agware Meranine naho ushobora gusanga ari magara make ko je maze kubona impuze zitatu ngo agwaye uyu muntu rero akunda kugwara nyene umuntu akunda kugwara abantu mani bagwaragurika sana bise magara make abasoda bo mu birabo batagikomeye baguma bagwara gato igripe kamudaza mu bitaro umuntu ukamuraza mu bitaro rero Fernando ndabisubiyemo arakwiye kwitampuriza kicara hamwe akamenya icyaha akamenya akwiye gukora kabisa nimba atabagenza afise bafise ubwonko buhagije azorondera abantu mani turafite aba mega mind kabisa mu gihugu baguhereza ide ati kora iki mani aya mahirwe Fernando yaronse yo kuba trending igihe nk'iki yarakwiye kuyabyaza umusaruro kabisa kwemeza umusaruro guterera gutegura ibintu bikomakomeye gusumba nk'ibiki first buramaze ko nakora boya Fernando aya none ubu Fernando uribaza ko yo kwikwegera yorondera umunyarwanda umwe uzi akomeye abikora neza uribaza neza ko atomuhereza intunze collabo atomuha collabo ko arakunzwe muri iki gihe waje kwishana Nelly Nat atakaza umwanya wo gukora ibintu bikomakomeye burya Dramati we ntubona avance yari kuri Dramati baza amakora bafise n'abanyarwanda ni menshi ari na trend sana mu none
urikwegera ko mani urakomeza urakomera mu gihugu ugakomeza mu kindi gihugu kikomeza mu ugenda uragura imbibe kabisa ugenda uragura imbibe cankwe DJ Fernando ko baragakino arimwo kugira acira inzira indirimbo shasha iyo oya nimba aragakino yo barimwo ntashobora gutegura base na Nelly Nat ntashobora guca kuri Nelly Nat afite ihe platform Nelly Nat start ya WhatsApp jewe ndafise umupeti umugenzi wanje sumusitare sumukino muke stati wirabwa n'abantu igihumbi bro stati wirabwa n'abantu igihumbi ariko narigeze kumuha link ati shira kuri stati ya link candaba dans 12 heures ndabe difference yijya link yashize kuri stati abantu igihumbi ni presence gusa stati ya WhatsApp nta impact ni mugira buryo jambo aterana amajambo kuri stati ziga si promo warafise na page Facebook ijya page ya Facebook byaramanki n'umwe batayiposta cyane yaranse kuduga yaranse gukomera urumva rero Fernando nta gakino arimo kuko navya mbere mwari muzi ngo nagakino mwari muzi ngo nagakino bakadike kabisa mwari muzi nagakino ngo nibavanye na Melanie ujya Fernando ntabwo nkafise bwo gutegura showbiz wapi frame niyo mpamvu jore niwimvire ngo nagakino no ntabwo aragakino pe mbe warabonye bijya bintu ko Chimamanda yagize icyo bivuga Chimamanda yaragize icyo bivuga Chimamanda yavuze ngo yane kujya mu peti cyane ibinyene ndakubwiye nivyo Chimamanda yamubwiye ati iyo Fernando mbari Fernando nage ushaka kaje gakecuru urumva yaramukebuye ati reka kaga kecuru kazo mani birashisha ni nkuko wewe upostinze yakeza net urayityojeje biciye kwishura eske ninda abitomboriye twebwe none Fernando ni brand ikomeye cyane yishuye umuntu yishuye Nelly ababitomboreye sana Nelly arimo mu bantu oya Nelly nta vy'amashowbiz ngaho oya Nelly Nat natandukaniye n'umugore wanje muri no game se bari muri game kabisa Nelly nuko wa atindero avuga nabi afise langage mbi abarundi re barakunda umuntu avuga nabi none mbona twe gusanga ama caption yacu usanga ari ibintu yibisazi nyene urumva ariko twinye turitahura man none kubera iki nimba ni ari umumesha wa showbiz uramaze kona contrat yasinye nka brand ambassador ariko akorera ikintu kanaka ngo showbiz ni mu bakobwa ni waguma ukuntu amaze kona iyo deal yairo mona azisinya hari kurinda kuvuga na branding rero ziratandukanye branding ziratandukanye hari abantu rero baca bavuga ngo igituma Nelly avuga ibica nk'ibiri agatindero kuri aba canke bariya ngo ni kubera ngo atararongoka kugira ngo yoro nk'umugabo yitabiheba oya nta mugabo abuze man oya nta mugabo abuze ujya mukobwa oya kuko nta mukobwa numwe man nabasazi je muramura n'umusazi afise inda urumva umusazi bamuteye none Nelly wewe oreka hari wowe uramutera inda bre Nelly nabura ahubwo Nelly umusha usanga afise n'umufiance usha gusanga afise n'umugabo ari abantu life private yabo batazishira kuri social media ukabona umenga aracari kwako ni kumbe arubatse urugo nde murazi ko kamusumeno kafise urugo kubatse urugo n'umugabo n'abana batatu mu ya ugera se umugabo afite umugabo n'abana batatu mu nzu hari abantu je nimbubona abana banje social media umugore wanje social media je nabihise nimbubona simbiza umugore wiwe abana social media hari abantu byabo bari muri game ariko batagaragaza ibyabo kabisa sivyo rero Nelly mani ntabuze umugabo kuko Nelly n'umukobwa imboga zo isosi yose iramira ubugari niyo nubwo buri umushira mu nzu niyo mutangira inkwano ngo niyo buri umwama mufyatagura vrema ayumva rero agora ko ngo baramufyatagura ego ivyo rero bavuga ngo shaka kuba ngo nimba twara tararongorwa we yaye turi kuri question yawe Nelly cari muri industry ni giki ni queen of showbiz queen of showbiz muri langage yo gutindera oya erega man system ya Nelly ntayitandukanye na system jewe nkoreramo na simbizi yakoreramo uramaze ko na Landria postinze umuntu ngo inombwa ngo y'amapengu ngo yagize ukuntu kade mwamuzimije inde
Landry oya Landry yozima gute Star Boy umvize oya nta Star Boy nta umviriza ivyo bintu kandi ivyo bintu vy'amakomparizo kubwira runaka ngo yazimije uyu yazimana ivyo bintu si vyiza muri industry biravugwa koresha ivyo bintu si vyiza muri industry biravugwa Landry turamufise muri entertainment kuko Landry arajegeza abanyarwanda Landry afise fan base mu Rwanda ijya hit top tv afise fan base cyane mu Rwanda Landry agiye mu Rwanda gukora ibiganiro Landry afise ibiganiro byinshi n'abaririmbyi bakomako bo mu Rwanda none nyamba Landry unasakaze siguro ko abandi batazokara kumurusha oya gukara ni kimwe ariko strategy ya Landry akoreramo nakarone nenda guhaye strategy ya Landry akoreramo turakwiye kubandanya tumubaha bro kabisa hit top tv imana ijya hit top tv ni brand muri iki gihugu cyacu cyo Burundi sindakubesha media mani ihagaze bwuma urona akeza nubwo yo mari ukwezi tariki rakora amezi abiri dushaka kwibagira iciza cyane dushaka kwibagira agaciro kayo iciri umukubito nubwo yo marade mu tariki rakora dushaka kwibagira ico umukubito ivuze urumva hozi ijya Salem vibe nubwo yo powers dushaka kwibagira ico iri iciri bagira followers si bake sivyo bagiye mu kazi baje mu kazi ikindi naco barundi bibuke neza ko muri iki gihe atativo online iri mu kazi nyezina first ama déplacement aragoye kabisa mani urinzi ubona ikiganiro kuri YouTube ubaho uyo muntu yagipostinze kubera uravya ya mataxi bro ya marere turugiye gukora ikiganiro mukuri kwimana amafaranga ni menshi ufise imodoka ari utaronse igitoro uco bigenza gute kabisa urumva igitoro ntacu ufise urakenye muri iyo minsi peut-être mu gashomeri none abafana ucugurisha impuzu zawe n'ibirato vyawe kubera ubaho ikiganiro gusa turiyubaka turakora muri no minsi umukubito ntibikirakora ijya Salem vibe ntibikirakora Landry ntibikirakora sivyo Magic Channel ngira kirakora icyo cyama déplacement babitahure kuko imana hamwe tworonka ibitoro ne bien koresha umwanya mbere yuko turangiza ikiganiro je nafise akabazo kabi ngomba turangize ko kumbure wewe uri mu bantu bakorana cyane n'aba-underground kesi murakunda guhuza mukavugana ndavyibaza sinzi ndavyibaza sasa je murambona ama deformation wese nzi ko ruyabona ukuntu umwartiste ashobora kumutumira kuri radio radio ikomeye ifise abantu bese bayikurikirana ndetse ari nko novuga kari nko invité w'abantu wandi ma radio ngaho ugasanga batumye umwartiste ugasanga baje kumufakira kuri radio je bintu ruvyumva bamutumye baje kumufakira bagashamufakira kuri radio bivanye nuko basanze ntuze competence ziwe ukamengo arazi cyo bivako bamutumako ni abanza kuvugana n'umu invite ibyo bintu ubifata gute ubivuga kumviriza first abarinzi bacu razi kintu bakwiye gukora barakwiye gusora indirimbo batiteze yuko ategerezwa kuja mu binyamakuru kabisa hari umwanya umuririmbyi akwiye kuja kugira icavuze abarinzi bacu umuntu bararyoherwa na ya mafoto ari muri studio mu radio kabisa araryoherwa yahuye n'umumenyesha makuru kanaka kwe kurondera kuremanza kwisembereza umuntu kugira ngo agufashe ivyo uri kurakora audio si urayikurihiye video si urayikurihiye siwe yakwandika imistari siwe yaguhaye na ide y'indirimbo uririmba urinda kumwisembereza ibiki bagututse ku radio bisigura yuko utarikomeza tusohoka utahe uje kwikomeza kabisa kwikomeza ni gute kora imiziki iri kugwego bakome urumva kabisa none we nubona yuko ari ubutande jewe umuntu agufake kwiradi jewe nk'umuntu akunda umuziki wundi kandi agukurikiranira hafi ikibazo sindagata ko bajya ba invite ndagita kuri bajya ba host ikibazo ni bajya ba invite rero oya none wowe uja kuri radio gutu gifise umuziki umwe okay kubera iki wewe wohabukira amafaranga akuzaniye yuko basaje gukorera kwiyo oya bari mu ivyunguka ega n'ivyunguka muga ntuharanira agatsika kiyo kaje ho urashobora kuzana umuntu ukamufakira kuri kaje ko umaze kuvyumva defwa akano kwanza bafatse muri hit connection bafatse nde abafatse umuntu twa Rufax barafaka nundi mu petit mwino misi nyene vraiment mwana wa petit nuko ari bo bitaye mu ntuze sasa none kubera ikibazo banza kuvugana nabo ava yuko bakora oya man wikomeje hariho urwego ugera ko ku radio umva sibo babona uraje mbe urazi ko ari abamvite bahamagara ugasanga mikro ngo
ntari mu kiganiro ugasanga Israel ngo si hari ugasanga ngo nimbarinde ngo ntiyaje ariko batumiye umuririmbyi kabisa bose niho baba bari nabo baranyoterwa ati nze kugira icyo ndamubajije nanje banza ukore muririmbyi banza ukore nuhabuke ngo maki radio basi nimbukeneye radio bahereza amahera bakuvugiriza umuziki wawe utarinze kuja kuyandanya mu biganiro mu biganiro ko kwisuzugutsa kabisa bajya nabo bamaze kubazagiza ibibazo benshi bamaze kwakira abarinzi benshi wewe rero ukiza gusa babona neza yuko utakomeye cyane baca gufatwa bishakiye kabisa cyafatira muri ntuze urumva cyagufite ega ni nkuko nawe uri kurakoresha ikiganiro agapeti ariko kagitangura umuziki ukabaza rega witamporije urashobora kumubaza uri hariya uri kuramukoresha ikiganiro uri kuracatinga akisura urumva nta gaciro wamuhaye kabisa urumva banza wikomeze mwene wacu banza wikomeze urwego rwo gukora interview burya interview yitwa exclusive gutanga exclusive iragoye gusigura ivyo bariko barakuvugako ivyo uri kuravugwako uri kuje kubisigura none wewe nta nakimwe uri kuravugwako kabisa ugira ryo burya ni promote burya ni pushinga hari uri mu kiganiro n'ibituma ngo indirimbo yawe itunga baravyenda ko cyane baravyenda ko kabisa kwicara hanya muri studio kubera radio nituma indirimbo yashika mu bantu kuko mubu igihugu tuvata ko kiraba develop mu janye na internet burya biragoye cyane kugira haji kure promotion gire kure biragoye cyane muga nanje ikintu norenza aba petit vraiment nibareke kwirukira mu makara nibareke kwirukira amaradiyo nibamanze ko bajya abagabo bahura nabo hajya bajya bakoresha amahita babasunza ubwonko babasunza uburambe mu kazi babasumba brand man umuririmbyi n'umujournaliste umuririmbyi ategezwa kuba afite brand nini gusumba umujournaliste kabisa umujournaliste amaze gusunja brand wo muririmbyi aca kugushira hasi Landry hari abapeti bashaka kuja ku muronderi wabo baje bavuga yatuze kuza kunda saa 9 akaca vyuka saa 11 ibaze nk'ubu Fizo ari waje kumuraba Randi ari bavuganye saa 11 amubwira ati ndaza 17 guhera kenze abari muri sara bayicaye abumashariza telefone ntizime kwereka gati yamuhereje agaciro ariko azi kuri urupeti rw'Rwanda yavuga ati andaba ndavyana ivyunguka ndaba hari gihe anaguha bareti ni muvugane na bari urumva rero banza wikomeze ntiwirukire umuntu ubu wandiki ukabona kugaye kubona umengo ntashaka ko muyaga mwihoze nimba ukene ko service ukabona umengo nagushoboke kuko bujya gukorana n'umuntu bisaba kwanza muhuza amaraso mwumvikane agukunze niba gufasha service za kabisa atagukunze zero urumva Koreshumwana reka tugushimire cyane kabisa kubona twabanye neza mu kiganiro ewana nazo twanje ndagushimiye cyane kabisa ewana asante sana kuza kutugendera nundi musi turakwiteze kabisa ko ibintu byinshi bigiye bitandukanye byo mu muziki wacu urakoze utubwiye byinshi Yesu akoze bakamo TV twakumena koresha umwanya tubibutse yuko mutegeza kugira subscribe kubatarabigira bategerezwa sigeze Nitege sigisa barabizi ko tubona ariko babona bigyoje babona bimeze neza mu mande zose mu wese arisanga muri kote imwe canke iri yakora tube ibintu bigiye bitandukanye tubasaba gire subscribe commentaire zabo ziba zikenewe sharing ibintu byacu ko natwe bituma tugira ingufu nyinshi cyane kumpwemo itabaho yo gukora cyane yes yari Kodi Mr Black na Koreshumwana kabisa I love you so much.